Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho ibiriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana igenekerezo rya 24 ntwarane 2024. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner cange subscribe, urafyondako. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira: uruhigi rw'abanywanyi ba seneri rwaremvye mu ntara ya Cibitoke. Abanywanyi b'umugambwe seneri utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bavuga ko bariko baratotezwa. Abanywanyi 4 baramaze guhagarikwa mu kiringo kidashikana ukwezi. Abanywanyi b'uwo mugambwe badoma urutoke ku bakozi bigendereza mu makomine ya Rugimbo, Mabayi ndetse na Buganda mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Icaha bagirizwa nuko boba bari muri seneri iyoboka Rwasa. Indongozi mu ntara zirahakana ivyo zagirizwa. Vyinshi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi abapfungwa batari munsi y'159 bararekuwe n'umushikiranganji ajejwe ubutungane kuri uwu wa kane. Bari bapfungiwe mw'ibohero rya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Umushikiranganji Banyangimbona yamenyesheje ko irekurwa ry'abo banyororo rikozwe mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri mu mabohero. Abantu bose barekuwe bari abagirizwa ivyaha bito bito. Abarekuwe bisabwe n'umurwi wari washizweho kugira ngo wige ivyofatirwa ko mu ntumbero yo kurekura imirwi imwe y'abanyororo. Vyinshi ni mukanye mu buryo bw'idonido navyo ntuje kure. Nayo kandi Nyanzarake hariko haravugwa iduga riteye amakenga ry'ibiciro vy'ibifungurwa vyankenerwa bivuye ku bukene bw'igitoro. Muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi ibiciro vy'ivyankenerwa vyaraduze mu mwanya mutoya. Ku bw'amasoko yaho Inyanzarake ubukene bw'igitoro co mu bwoko bw'amazutu buratanguye kugira ingaruka mbi kuri ivyo bifungurwa. Ayo masoko akaba asigura ko iritiro imwe n'igice y'amazutu higurwa hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 30 y'amafaranga y'amarundi kw'isoko yo mu Kinywabi. Ubukene bw'igitoro nibwo bwatumye ibiciro vy'ibifungurwa vyankenerwa biduga. Vyinshi navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko inakivale mw'ikambi haye indaro impunzi mu gihugu c'u Buganda kanseri y'uruhu ibangamiye abanyamwema. Umugwi w'abaganga bo mw'ishirahamwe ry'abanyamwema bo mu Buganda barishikiye mw'ikambi ya Nakivale gupima kanseri y'uruhu. Abantu 52 b'impunzi zirimwo n'abarundi b'abanyamwema baragiriwe ibipimo ku ruhu no mu maso. Ihangiro bafise nk'uko rimenyeshwa n'ishirahamwe SNUPA ni iryo kurwanya kanseri y'uruhu ishobora gusiga amazi ajererenga mw'ikambi ya Nakivale. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ukabandanya kumwe natwe ufyonda s'abonner cange subscribe. Ano makuru ku buryo buramvuye rero ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke uruhigi rw'abanywanyi ba seneri rwaremvye. Abanywanyi b'umugambwe seneri utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bavuga ko bariko baratotezwa. Abanywanyi 4 baramaze guhagarikwa mu kiringo kidashikana ukwezi. Abanywanyi b'uwo mugambwe badoma urutoke ku bakozi bigendereza mu makomine ya Rugimbo, Mabayi ndetse na Buganda mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Icaha bagirizwa nuko boba bari muri seneri iyoboka Rwasa. Indongozi mu ntara zirahakana ivyo bagirizwa. Mu makomine 6 hagize iyo ntara abanywanyi n'abayoboke b'umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi mu Burundi bavuga ko bariko baratotezwa inyuma y'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe seneri ryatunganijwe n'ibaba ryiyonkoye ku wa 10 ntwarane mu ntara ya Ngozi ryanakuye agatorwasa ku burongozi bw'uwo mugambwe. Bavuga ko baterwa ubwoba. 4 muri bo baramaze guhagarikwa n'abakozi bigendereza mu kiringo kidashika ukwezi. Uwa nyuma yahagaritswe ni uwurongoye urwaruka rw'uwo mugambwe ku mutumba Rukana wa komine Rugombo.
yahagaritswe ku wa 13 Ntwarante yagirizwa ko yambaye umupira uriko ishusho ya Rwasa Agathon. Abo banywanyi b'uwo mugambwe bamwe bamwe bemeza ko batakiryama mu ngo zabo. Kugira ngo twikingire amaba akorwa n'imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD, turava mu mazu tugahungira mu mashamba. Uko akaba ariko umwe mu banywanyi b'umuhari Paripé Hutu FNL ubu wahindutse umugambwe SNL aba muri komine Mabayi avuga. Mu makomine ya Rugombo ndetse na Buganda, abandi banywanyi babiri ba SNL barahagaritswe n'abakozi b'igendereza mu kwezi kwa kabiri. Turafise ubwoba bw'umutekano wacu kandi ibimenyetso bimwe bimwe vyerekana ko nk'uwafatiwe i Mabayi yoba atakiri muzima. Bishingwa intahe n'umwe mu banywanyi b'uwo mugambwe akiyoboka umushingamateka Agathon Rwasa. Imwe mu ndongozi za SNL mu Cibitoke akaba avuga ko hibonekeza amaba akorerwa abanywanyi b'uwo mugambwe akorerwa abanywanyi bacu kuva habaye icitwa ikoraniro ry'Ingozi. Iyindi ndongozi y'Imugina ivuga ko hari iterabwoba ry'ukwicwa rigirirwa abanywanyi bacu n'abayoboke bacu, bagategekwa kubaha no kubahiriza amategeko ariko atangwa n'indongozi nshasha zavuye mu ikoraniro riciye kubiri n'amategeko, kuko ryatunganijwe bifashijwemwo n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ubutegetsi bugomba kugabura umugambwe uri ku butegetsi mu ntumbero yo kuwubuza kuja mu matora yimirije ya 2025. Umugambwe CNDD FDD ubona ko ataco wakoze kigaragara, urafise ubwoba ko wotsindwa, ukaba uriko uragerageza uburyo bwose mu kutubuza uburenganzira bwacu bwo kuja mu matora yimirije. Uko akaba ariko iyo ndongozi yongera ko abo banywanyi b'umugambwe SNL tubabajije basaba ko ivyo bikorwa vy'iterabwoba n'agatotezo bakorerwa vyohagarara, bitabaye uko baragabisha ko bazokwivuna. Indongozi z'imihari n'amashirahamwe akomoka ku mugambwe CNDD FDD mu ntara nshasha ya Bujumbura ziriyamiriza ivyo zagirizwa vyose, zikavuga ko umugambwe CNDD FDD ushira imbere ukubana mu mahoro no kwihanganiranirana ku bandi banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi. Babajijwe ibijanye n'abanywanyi b'umugambwe SNL bayoboka Rwasa bahagaritswe n'igendereza mu Cibitoke, uwurongoye igendereza mu Cibitoke arahakana ko hataruhara na rumwe abifisemwo. Nayo mu yandi makuru kandi ni uko abapfungwa batari munsi y'159 barekuwe n'umushikiranganji ajejwe ubutungane kuri uwu wa kane. Bari bapfungiwe mw'ibohero rya Bubanza riri mu burengero bw'u Burundi. Umushikiranganji Banyangimbona yamenyesheje ko irekurwa ry'abo banyororo rikozwe mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri mu mabohero. Abantu bose barekuwe bari abagirizwa ivyaha bito bito, barekuwe bisabwe n'umurwi wari washizweho kugira ngo wige ivyofatirwako mu ntumbero yo kurekura imirwi imwe y'abanyororo. Ivyaha bikomeye canke bidaharirwa. Domine Banyangimbona yamenyesheje ko abantu bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, ugusesa amaraso no gufata ku nguvu abakenyezi batarabwa n'iyo ngingo. Ubu twarekuye abapfungwa 159, ariko dutegekanya kurekura abapfungwa batari munsi y'231 bari mw'ibohero rya Bubanza. Birabandanya. Uko akaba ariko umushikiranganji Banyangimbona yashimangiye. Abapfungwa bagiriwe ikigongwe bategerezwa kwishikana ku maparake yegereye aho baba ku minsi itomoye babwiwe. Ni irekurwa ry'agateganyo. Uko akaba ariko umushikiranganji Kizigenza wa Repubulika yibukije. Ku bapfungwa ba kera bategerezwa gutanga indishi, Leopold Manirakiza yasabye abashikirizamanza kwitanga kugira ngo abarenganijwe bashumbushwe. Ibohero rya Bubanza rigenewe kwakira abantu 200 gusa. Gushika kuri uwu wa kane ryarimwo abapfungwa 454, gushika kuri uwu wa kane harimwo n'abana 4. Mugenzi wacu Floriane Irangabiye ariko akorerayo igihano co gupfungwa imyaka 10. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa hirya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza
biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nko mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata ca politike, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira weekend nziza.